none musanzwe ntabazi konzi nshobora nko kujya nko gupagasa kavuga ati ndavuye Bujumbura ngiye gupambanya nko mu cyankuzi umugumuri wanjye namusize Bujumbura none na umva mu ncamake cyasigara arabigwa none aya alhamdulillah kera nuko bagenda badista bamusigara ko nyene urumva yuko arakeneye inyigisho zo kwerekana yuko urugo rudahagaze mu kwabirana kubera none ncengira nk'ingorane ivyuma ntibikore none uko bagiye rero numwe kwijana n'abagore umwe kwijana ashobora kwihanganira ivyo bibazo dufate nk'ubu hari umugore urya n'umugabo oya natashobora kora kubera ibintu amaze gukora n'ibintu atamugabo muri entertainment nta mugabo n'umwe arabikora retse tubivuga yego nabyo je sindabona umuririmbyi agira umuririmbyi kaza ashobora gufata abagabo 4-5 bakaburiza itike y'indege akabarira itike y'indege ndibuka ba Kivodo ba Mipro ba Rafa ba Edison yageze kubarira itike y'indege bose batwara mu Buganda. Et bon après-midi, mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Va chanter Niki Guruguru. Je m'appelle Ruite Kalin Carlene Alou, comme d'habitude de Miss Marcel Gwamenye Musumeno Maso Yinyana. Kuri micro, ubundi iruhande yanje. Murana nukuntu aguma avuga. Sindamuhanura gushaka kuvuga. Oya ejo urumva navuye ngagiye uti tugiye kwiga. Kwiga iki nimwe nimwize ku izone yego ngiye kwiga kujya mariage rero kanda mwashyize nyuma mbona kimeme tubabarira gato araza kwivuga babonye ngena umva aje tangura nari ngiye kwiga ariko nari ngiye kwiga ubemeze ko wari ugiye kwiga ikigwa nari ngiye kwiga umutwe w'ijambo uvuga ti reka ndakirawe nagize kuri stati naye nabyanditsemo reka nakubwira nicyo kigwa kivuga ndagihabwa nukuri ikigwa nagiye kwiga ejo kivuga ati umutwe w'iciga inyigisho z'abagiye kwabirana atagahato umva nagahato karimwo inyigisho z'abagiye kwabirana atagahato aho nyene burya ahota just yotaha arushe kwacumubwira ati ndakwabira atagahato nta BCD aho nta ABCD je baratwigishije yuko ari kwabira atagahato amabanga y'urugo je sinsiba Samu abantu batubwiye 15h mba namaze gushika umwigisha afuma cego mugabo wazinduza ndazinduka yego kugira umugore ntazitwaza kube kubera ikintu gitangaje je ikintu kintangaje musanje nari mwinyigisho ziwanje kubera kwabira usanzwe wize musanje yanyigisho nizabantu batarabirana atagahato none nkazo ubwo twamaze kwabirana atagahato ahubwo bakwiye kutubwira ati mwabona rero mwebwe ko mwabiranye mwamaze kwabirana atagahato mu bisanzwe ngo niho usanga harimo akahato waramuhaze kenshi usanga ubwa mbere ari mwabira harimo agahato mugabo ukurikira mwabirana atagahato niwe yizana yamaze ni wanakubaza nukuri ko Imana jinyigisho bariko baratanga ngize imisore n'inkumi none urababaza oya je kubera none umvira ingene bimeze nivyo je nabibazize wafate muri sare ingora mu Burundi dufise amategeko atigera aja kugiye imyaka yose amategeko ni yayandi nyene ivyigwa nivyabindi basanga igitangaje ari kibazo nabajije muri meta civile ndavuga ati none kubera ko no munsi ababiranye mushira imbere kwabirana gusa kumvisha umuntu yuko ngurumva ngo baratwigisha yuko abagore ni gake bishika ngo umugore ngo acinyuma umugabo uravyumva ni gake urumva ni gake bishika umugore agacinyuma
umugabo ngo kenshi okay. umugore akinyuma umugabo bivuye ku mugabo ngo atamwabira okay ndakumva urabyumva yego atagira iki atamwabira bien none musanzwe ntabazi konzi nshobora nko kujya nko gupagasa avuga ati ndavuye Bujumbura ngiye gupambanya nko mu cyankuzo umugumuri wanjye namusize Bujumbura none na umva mu ncamake cyasigara arabigwa none aya alhamdulillah kera nuko bagenda badista bamusigara ko nyene urumva yuko arakenewe inyigisho zo kwerekana yuko urugo rudahagaze mu kwabirana kubera none uncengira nk'ingorane ivyuma ntibikore none uko bagiye rero numwe kwijana n'abagore umwe kwijana ashobora kwihanganira ivyo bibazo dufate nk'ubuncembe ikiremba ubwo nyene ara nk'uko ndumumesha basanga nk'ubu narakoze cyane rero eko ari ibintu tutamenya reka ndago example ora hamwe bw'abakobwa murafise incuro mujya mu butinyanga ziraharuye hari igihe uca pap goja direct muri menopause sivyo none nk'ubu usanga n'umuhungu hariho incuro bagenda baharura kujya kwicuma rimwe kabiri gatatu incuro usanga urazikwica usanga birahagaze none kwekiro n'abagore kweka abagore bagiye muri menopause tubihanganira mugabo twebwe dukwamye bito agenda muri menopause haraciye igihe mwarabyaye n'abana mwararyohe wantuka yego mwarahejeje none no okay nta burumva umugore yagiye muri menopause akaca agenda kurondera kandi gakora ikindi naco ni gake umugore avyara yihanganira umugabo atavyara gute ndakubwije ukuri gute asanga yamuvyariye kwa abana ndabeziga mabu tuvuga umugabo atavyara yo ahubwo umugabo niwe abyara nibibaho simbizi nukuri ntukihagireko umugabo kenshi niwe aja kuvyara hanze ahubwo abagore twe turihangana twarinze tuja mu rugo tugazifatikana tugasinya mutasinye sawa mubanye vya twebwe rero byo dusinya batwigisha yuko twabirana atagahato none umva ko abanye harimwe agahato oya harimwe agahato nta gahato kaba karimo uretse impamvu haba harimwo agahato naba yemeye gute kuja kuvyarira uwundi muntu kandi avyigumizamo hari umugabo araho denierma yagiye gupima ADN y'abana be bose asanga mu bana batanu nta numwe gwiwarimo kandi rero ico gihe umugabo yarabizi neza yuko abo bana atarabiwiwe mbwakemera ko bana n'umugore uko yoneka imyaka imwe biza kurangira umugore amufashe mpiri yamufatanye mpiri n'akademu urabyo umugore acaragumuka agomba kumushira hanze ico yakoze bamubwiye uzirere ikintu tugomba dukora yaremera araheba amahera agaja muri kira barapima ADN asanga nta mwana numwe ari uwiwe muri ico gihe rero sentare nta nabirebira ivuga simbiza aho nyene urubanza rwawe ivyo biko birasikira ivyo mariage kwa ziteguriye gute mariage ntari ibinzo bikora atagahato ubiteguriye neza ariko atagahato yego kandi urubanza ruzogenda neza atagahato ikintu cyambere kwa kwanza kuvyakira rero birego atagahato yego uzovyakira kandi atagahato cyane simbizi ndashaka kubaza Natasha mumaze niyo nkuru iko irasirikira mwino misi wewe na Natasha ni ico kintu kiriko kirasirikira ubu kumbuga eske vyagenze gute kugira ngo Natasha icambere na mbere muhuze wari umuntu wa mbere twari tuzi ko aponda Natasha la boss ni wewe wa mbere wahora umwubahuka ariko yemeye kugu just bazita intererano jewe nta n'umunsi rumwe ndigera ndamwubahuka isi urazi tuzana ama video oya kumwubahuka ega umuntu kumwubahuka ega difference yo kumwubahuka bisigura ko nahora ndamuburira indero basi hagati ya wewe na Natasha hari n'umunsi numwe Natasha yarigwigera mvuga
kuvuga ati ngo nta mwumvikano uhari ni nkuko nawe niwe wamaze kugenda ahantu ku ma media akavuga ibyo avuga si ubwa mbere Natasha na posting none ibyo mubikura ngo nta umwumvikano wahora ubura hehe oya no turazi ibiganiro wahora ukora mu biganiro naora mu mvugo wavuga bazi imvugo navuga sivyo nishura ikibazo bivanye n'ibyo mbambagijwe sivyo mugabo je nkuko nagenda bivuga habyo umengo Natasha nta byiza akora arabikora arabikora ko tavyo muzamuvuga none oya Natasha vraiment arakora ibyiza okay uno munsi mutangiye kumbaza Natasha kubera ategwe concert yiwe yarayipostinze bien avant nta muntu numwe yigeze ambaza ivyo concert yiwe mugaje narayivuze jewe jenyene narayiboneye hama nca ndayiprovoka nza kuyivuga kubera nari maze iminsi mbona abandi baririmbyi bagenda kubakinisha imipira kandi bige nabivuze kubera nzi neza yuko hari abaririmbyi bamwe bazokwigarisha mu baririmbyi nyine twabonye bagiye gukina imipira ejo Natasha zobarondera urabyumva yego ndazi neza ko bagiye gukina imipira agahembo bahawe genda katse hari nabandi bagiye kwagusa ibyo ndabizi urabyumva yego mugabo ejo Natasha zobakenera hari abazoca bagomba kuzana ibintu byabo by'ububwa niyo mpamvu nabivuze bien avant kandi bivugwa nanje urabona urumva ivyo rero nivyo nashatse yuko duha agaciro umuntu agihari ivyo tubivuga ntiturinde ngo Natasha arapfuye ngo tuvuge ngo amateka yiwe Natasha nahari umugore ujya n'umugabo oya Natasha arakora kubera ibintu amaze gukora n'ibintu atamugabo muri entertainment nta mugabo n'umwe arabikora rero tubivuga yego nabyo je sindabona umuririmbyi agira umuririmbyi kaza ashobora gufata abagabo 4-5 bakaburiza itike y'indege akabarira itike y'indege ndibuka ba Kivodo ba Mipro ba Rafa ba Edison yageze kubarira itike y'indege bose batwara mu Buganda urabyumva no urumva igitangaje nuko abariko abakenda kumbaza bambaza ngo none ngo Natasha ngo hakumbaza efe mumbaze impact y'ico giteramo muje muri ivyo muko muza muri ivyo bintu ngo none kuko Natasha urazi impamvu ivyo bintu abantu babirushe urazi impamvu nuko abenshi n'ukuri jewe ndamaze kubona aha muri turinjya rero dufise ivyo turaba umengo barabihaye agaciro nivyo badaha agaciro rero ikintu cambere bahaye agaciro umengo n'urubanza rwawe none ikibazo kiza kimwe sivyo igiye mvuga ivya Natasha Karabaye brand igiye mvuga ivya concert okay ndazi umunsi nigeze kuvuga ivy'umupira w'amaguru uri kurategurwa na Mipa hari umunsi nigeze kubivuga nigeze kubimbaza nigeze no gupostinga cover ya Mipa après cover ya Mipa igikorwa kije ari giteguwe n'abanyamuziki Amipro ari muri entertainment ni munyamuziki akora ibiganiro by'umuziki ku radio mugabo projet yagiye gukora ni y'abakora sport urabyumva yego so projet itije ningo meme uzorabe n'aba MC bari kuri stade baraba MC baraba journaliste ba sport yego urabyo kandi aba journaliste ba sport ari gusanga bashaka kuba n'umuntu ari mu kibuga batanamuzi nkaje ugasanga ngiye mu kibuga ntibananzi kubera bobo ntibiyenteresa muri barafise abandi bantu muri sport barafise aba star muri sport hari ibyamamare muri sport je nk'ubugari ni posting yakayanke karaho nakonzi mugabo wa sport arakazi naragiye muri Google ndafata umujwere bazanye nambara kabigi namba kitwa Deregre nakonzi agati nindi uyu nawe ko twebwe turinje dushikirwa n'amazina y'abantu bego ba Yusufu Nyange baradushikira amazina ba Saido ntibazongeze amazina aradushikira mbe bandi bakinyi badushikira ne bandi bagare bigira imana barigeze kujya hiti kubera muri Afco ya 2019 ayo ba Rucho Rucho ni numuvandimwe n'umufana wanje cyane Rucho yaje n'umugenzi Rucho urumva Rucho ndamwemera Christophe urumva
Fere we twariganye sivaga map Frederic nibuka yuko turi kwa Maya muri 10e yasaba uruhusha agiye gutora imipira inyuma ya stade yari umuramaseri Fere ujya defense twarigana ugiye twiganye mu ishure rimwe. Merci beaucoup wakoze cyane kutwitaba. Nawe merci beaucoup kunyumvirako.